barakubwira bariko baraguca intege bariko barakubwira cyangwa gusubiza inyuma nawe waciye uja ku makuru bariko baravuga wemera ibyo batobiya oya hari Imana yo mwijuru haleluya izotuma bikunda ndagutangariza nshuti mukuru Imana nyamahoro. Turabahaye ikaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph n'amashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene dusubira kubonana namwe. Reka ndagusaba ikintu nshuti mukundwa kandi ugikore Imana izobiguhera umugisha. Ukironka iyi video gerageza uyirungikire umwe cyangwa babiri cyangwa muri groupe kugira ngo bafashwe n'ijambo ry'Imana kandi Imana izogushigikira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho ni cya kabiri turasoma ku murongo waho wa 20. Nanje ndabishura nti Imana yo mwijuru nizotuma bikunda Imana nishimwe. Naya makuru twagomba gusangira ijambo ry'Imana witwa Nehemiya yumvise amakuru yiwabo yuko hatewe n'ibyago byinshi. Amaze kumva ayo makuru ngo agira umubabaro mu mutima afata umugambi cyane w'ingene yohindura ibyo byago byateye mu rugo mu muryango yakomoka. Nawe we urabona ko hariho ibyago, hariho amagorwa, hariho amarushwa, hariho umubabaro, hari agahinda, bimwe byatatse umuryango, ibindi byatatse ubuzima bwawe, ibindi byatatse urubyaro rwawe, ibindi byatatse urudandazwa udandarizamo ubuzima bwawe uri ahantu buboshwe, uri ahantu mu mpopa, uri ahantu atambere atanyuma atahirya atagosha duwate. Ubuzima bwawe uri ahantu busa n'ahantu buguma wizungurukako, ariko hari amakuru ukwiye kumva y'amahoro akwiye guhindura ubuzima bwawe. Nehemiya yarazi yuko afise Imana yo mwijuru. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nehemiya yarazi yuko Imana yo mwijuru ari ishobora guhindura ibintu byose. Ngo ashirako hari amajambo atari make ngo igisagara ciwe cyari cyarasambutse, abiwabo ngo bari mu magorwa n'amarushwa, mbere ngo n'agateterwe kenshi. Nawewe uri mu bihe byo guteterwa, uri mu bihe by'umubabaro n'agahinda, amaze kubona ibyo aravuga ngo ntibishoboka, ubu buzima sino bugumamo ntibishoboka, kandi mfise Imana nkore, kandi mfise Imana namenye ibasha guhindura amateka y'ubuzima. Ndakuzaniye amakuru nimba Imana yo mwijuru yizeye nk'iyishoboye iraza gutabara ubuzima bwawe. Nimba Imana yo mwijuru yizera ukayemera nk'iyifise ubushobozi n'ububasha bwo gutabara irahindura amateka y'ubuzima bwawe. Ngo ashiraka arasenga, Imana ishimwe, ngo asenga Imana, arabwira Imana ngo ndagomba ko umutima wanje uva mu mubabaro, ndagomba ko umuryango wanje uva mu mubabaro, ndagomba nanje ndakwiturize uyu mwaka tugiye gutangura ubisoko y'umugisha ku buzima bwawe, ubisoko y'umugisha ku muryango wawe, ubisoko y'umugisha ku gihugu cyawe, ubisoko y'umugisha ku isengero ushengera, eka sosiyete yose urimo wewe nyene ubisoko y'umugisha. Umenye ko hariho amakuru y'Imana data wa twese ibasha guhindura amateka y'ubuzima. Nehemiya ngo caragenda arashirako, amaze gushika muri ico gihugu ahura n'intambamyi abita abantu b'abadebaguzi. Intambamyi yahuye nazo ngo yahuye n'abantu babiri, umwe yitwa Sanabirati, uwundi yitwa Tobiya. Abo bantu ngo bavyumvise ayo makuru ngo bacika ivutu, bumvise Nehemiya aje kubaka igisagara no kugisanasana cyari cyarasambutse, ngo barahamuka baramugwanya. Ariko Nehemiya yuzuye ubwiza bw'Imana, yuzuye ijambo ryo kwizera, yuzuye haleluya ibyizigira by'uko iyo yizeye ishoboye byose, aravuga ngo nawe muhagutse kungwanya haleluya haleluya. Aravuga ngo Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Reka ndakubarira mwene data ijambo nyamukuru ry'uyu mwanya, Imana yo mwijuru nizotuma utabarwa, Imana yo mwijuru nizotuma bikunda. Nagomba ndakubwire ngo birakunda kubera Imana yo mwijuru. Imana yo mwijuru nizotuma unesha abaguhagurukiye ba Tobiya bariho mu mpande zawe, batagomba kuroranirwa, batagomba kubyara, batagomba kurongorwa, batagomba gutera imbere, batagomba kuzura mpemu yera, bari mu miryango, bari mu mafamiye, bari mu nshuti, bari mu bakoreke mukorana, bari mu bamubana mu rupangu cyangwa mu mpande zitandukanye.
turagushimiye mu izina ry'umwami Yesu, amen.